Bro, ngira mvuga iki kintu abantu baharabika baririmbyi nguruma ngo bariko bavuga ama insolite yabo ngo iki n'iki nta kintu na kimwe baba bariko barabahindurako atari kubararaza ko basi kubavuga nawe muri kuri réseaux sociaux abantu baharabika baririmbyi bakavuga amajambo bashatse ku baririmbyi meme ugasanga ariko arinjira no mu buzima busanzwe bw'umuririmbyi mu buzima bwa famille y'umuririmbyi ivyo ni ibintu bihanwa n'amategeko. Ni ibintu bihanwa n'amategeko mu gihe umuririmbyi avuze ati jewe nshaka guhanisha no muntu kubera umuntu ariko arinjira mu inyuma y'akazi kawe ukora. Showbiz nivyo irakogwa kandi mama beza arakogwa, ariko hari abantu binjira mu buzima bw'abaririmbyi oserieux ugasanga ariko arabuza umuririmbyi ikini ugasanga umuririmbyi nta respect ifise mu bantu kubera ko avugwa n'abantu benshi bro kandi bakamuvuga ko ibintu bigiye bitandukanye. Tugize imisi tubona abantu benshi biha kuguma batuka baririmbyi kubaharabika kubavuga nabi mu association cyangwa mu mukiniki mwinani muri industry ugasanga nta no meme no mu kibana abantu babubahantu basigaye babubaha. Urumva n'ikintu kidasa neza bro, ivyo bintu twivutse ni nkuko kuvuga ngo kubivuga nta kintu na kimwe bimamarira, nta nico bimarira umuririmbyi, nta nico bimarire wabivuze atari gushaka kugira naba abandi bantu. Twese tuko tugwana kugira ngo iterambere, ntavyo kugira ntavyo gufatana kugira ngo gufatana nabi kugira ngo wewe ngo uboneke neza nawe ngunda amererwe nabi. Twese dufise vision ya 20 40 20 60 ivyo bintu byose nivyo tuko tugirako. Rero utabirimwe ivyo bintu nivyo twama tuvuga hano hantu turahanura tukagirana. Reka ndabahe mwirwa cyangwa mwaramutse abakozi banu gentlemen baza ko meze neza cyane impande zine zisi utakora super ikore kuri mikro mbere ni Jamura for them voice of the money make masterpiece keeper nk'ibisanzwe mugani turashoboye tuko turayaga entertainment na showbiz muziki wa kabiri gatanu indwi turaba ivya baririmbyi bariko barakora n'abatari korakora mbega biriko bipfiraye nuko bibemeze utakora subscribe ko sharing ukore commenter ko n'intana dasanzwe turi twebwe dogitsa over merci. So ino munsi nje tuganire kuri bano baririmbyi mwabonye bari kuri screen, mwabonye ba Lino G ba Sabi ba Kehiku, mwabonye naba ba hamwe no Alvin Smith. Alvin Smith numwe mu baririmbyi baba content creator dufise hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko mu gihe atari karabi mu gihe yari karabikorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi nta musaruro vyariko biratanga mwiza kubera ko yari kabikorera ahantu batabitahura. Nshatse duhere ngaha abaririmbyi batanga content ndazitubwira twibe duhagarare kuri Alvin Smith hamwe na Sabi. Reka mbere kuri Alvin Smith nkuko meje kubivuga numwe mu ba content creator beza dufise hano mu gihugu cy'u Burundi babaririmbyi, numwe mu baririmbyi dufise bakora ama content agiye atandukanye ku mbuga zabo kandi bikabagirira akamaro. Twarabonye yarabaye mumenyesha makuru, twarabonye yarabaye umunani aramukomeze, twarabonye yari no mu milititana kandi nivyiza kuko ino musi nambabona ko muziko amabezo yose toshura kuyakora akaja mu bindi kandi bikagira akamaro. Ni ikintu gikomeye ino musi arakora ama content kandi akamwiza amafaranga namba Facebook TikTok n'izindi mbuga nka YouTube n'izindi ugasanga ziramupeya. None uwo muntu azoshomera gute? Uwo muntu azobura amafaranga gute? Azobura kuntabaho gute? Ino munsi rero ivyo nivyo tuba dushaka bari nivyo bakaba content creator. Ino munsi namba yavufashe decision nuko ino mwino misi ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ari mu gihugu cy'amavukiro siko yafashe decision yo kuvuga ati reka nimukira muri Kenya kubera ko ariho bimaze kuba bishinga imizi cyane vya content creation, sivyo bimaze kuba bishinga imizi kandi banavyumva cyane kandi bifisa byavuye naho bigeze. Ahitamwe kwimukirayo kugira ngo bigene neza cyane kugira ngo content creation yiwe abikore. Urumva risk yafashe kugira ngo avuga ati reka mve mu gihugu canje cy'amavuko nkaja mu kindi kugira ngo muri akazi kanje neza. Ni cerekana ko uwo muntu afise ubwenge kandi afise na vision n'ahantu ashaka gushika, kwemera gukita igihugu kandi ukaja mu kindi gihugu mu kazi kawe kamisi yose kandi kaguma karanguka neza. Si ikintu coroshe. Ego twarabonye mu rwego rwo kuririmba vyaragabanutse kuko akiri ngaha yatanga imiziki myinshi kuruta uko yatanga content, ariko na content yazitanga, ariko abaze kwimukira muri Kenya atanga content nyinshi imiziki ikaba mike, ariko namba vyose biba biriko birinziza
n'amahoro menshi. Meme n'aba basabi n'abantu baba content creator, iyo ashaka gukora ikintu aramanza akakora content kugira icyo kintu kize kurabwa, cyo ikintu kigira visibility. Tuhora tubibona kenshi iyo ashaka gukora nk'ikintu, kandi izo ni methode z'abaririmbyi. Muri umuririmbyi wese akaba akwiye kuba afise methode akoresha kugira ngo ibikorwa ashaka gukora ikintu cirukire mu bantu kitaranasohoka. Bro, ivyo ni ibintu vyiza ku baririmbyi, kuba aba creator. Apana kuguma ino musimani, hari ibintu bisigaye bitisha akacira abaririmbyi. Ubu hari ububare bwinshi usanga bwakira abaririmbyi kurusha naho bwakira n'abakiriya basanzwe. Ama club ugasanga muri ko muhuriramwo n'abantu baza kubaraba mu bazuza kubaraba kuyiki. Bro, nico gituma aba bari Chris Screen hari impamvu bari nga ba Lino G, ba Kiku, ba Alvin Smith n'aba ba Sadbi. Iki niki ni bamwe baririmbyi bakunda kuryoherwa, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'abaririmbyi bakunda kuryoherwa baboneka mu maclub agiye atandukanye. Iki niki ese umuntu umufana muhurira muri club kila weekend ugaca uvuga ngo wateguye show, azobaje kuraba iki? Tuze dushira akanovera mu bikorwa dukora. Umuririmbyi ni showbiz, siko tuba dushira akanovera mu bintu dukora, ndetse no mu ntuzeya na title dufise, tumenye ukuntu dushobora kuyivyaza umusaruro. Ino munsi umuririmbyi adandaza isura yiwe, adandaza ibihangano vyiwe, adandaza umonekano wiwe, ugace guma wiyerekanisha. Ese shoni wayitegura ego naho tobari yawe wateguye show, siko ushaka hazoze bande bama bakubonye nta bishasha, bagoma bumva utujambo uvuga mu gihe wanyoye, bagoma bona twensorito twawe ugira mu gihe wanyoye, bagoma bumva nkeno iki ni yaravuga ati wa muntu bujya siwe. Burya umuntu mumaze kumumenyera cyane, umuntu mumaze kuba mugendana ukumva uko avuga, ukuntu kaya uravuga ati sha wa muntu bujya siwe. Naho bihera rero ukasanga zala uri kihera ngaho aba bantu babaharabika batanguye kubatamwe amabombe, mugaca mutangura kuvuga ngo ariko benjira mu buzima bwanyu, kandi ari bwo buzima bw'umuririmbyi yarakwiye kubamwo. Right? Nibwo buzima bw'umuririmbyi yarakwiye kubamwo, ariko bashatse kubushira ku abantu bagaca muvyimbya amazuru ngo urumva ngo ibiki nibiki. Mumenye kumenya ati brand yanje imeze gute. Ego gusogo talk out ntawo vyanse, mugabo mumenye ko mushobora kurinda brand yanyu ntibisarike. Ndabizi turaryoherwa twese, mugabo mu gihe uri umuntu akiyo cha jamii inapaswa we kiyo cha jamii n'abantu bamenye ati abantu ujya muntu kwe hari abaririmbyi ngaho tofa gutora uko wiyoneye, kandi imbere n'abaririmbyi bona umengana ba kawaida, ariko kumubona sumu umubona kuri Jesus ari mu bigano bigiye bitandukanye direct na home, si nko nkasohoke tuzoge ugirane nta kamaro na kimwe mwinzi atari kuhomvya amafaranga yiwe yo gukora ibindi bintu by'ama business. Chevare n'umwe ba content creator beza, nubwo ahora ashaka gukora ibinyuranye na content creation byo guharabika. Bimwe natanguye mvuga guharabika, basi mvuze guharabika iyo uri kuravuga umuntu kuri kurababaza ukamutera ku mutima, acitangura kuvuga ko wamwinjiriye mu buzima, uri kumujajinga, uri kugira ante, ugasanga n'abantu ntibamukura. Umuntu nakundwa na bose, muga Chevare ugerageje kuraba numwe mu bantu bavuga ibintu byo agatanga message kutariko kubivuga ni vyiza, kuko namba uri kura bivuga birafise ico gihindura, ariko mu buryo bivugamo nta kintu kimwe bihindura mu bari kabarabwira. Reka ngiko urumva mu bantu bari karabwira, urumva nta kintu gishobora guhindura. Nico gituma rero uzoza gusanga ari karatanga message nabi, sijo urumva. Rero aba bantu ba content creator ntibarabimenye, kandi no mu gihugu cy'u Burundi haracari igihengeri cy'aba content creator. Tubadukeneye abantu bazi gukora ama content. Aba content creator batunzwe n'ama content bakora, kandi ni vyiza cyane. Ivyo bintu ntibibashika hano mu gihugu cy'u Burundi, kandi nivyo dukeneye kugira ngo ibintu bikomeze kuguma bigenda neza cyane. Abaririmbyi bakunda ububare turabazi, twese turanahurira bakiriku ba Lino G, Sadbi yavyiharaje, Malibu wapi, Alvin Smith, abo turabazi nini. Hariho n'abaririmbyi abo n'abaririmbyi rero nazanye nafubize nzobazana n'undi rutonde kugira ngo bamenye ko ibintu bakora bitari ivyo. Finally man ko bikwiye kugenda, si ngomwa muje mu kugirana
muza kuvuga ngo nabajajinze abantu rero kuri Facebook igituma nanka no gupostinga kuri Facebook kenshi nabantu badahuro bacatahura mu kwishura abahuruduka commentaire zabo zirantwenda sana ariko reka ndabashimire muno wakoze subscribe uzibishoboka byose kugira kigano ucumvize kugira gihere merci beaucoup kabisa utakora subscribe yikore ushenga ibikorwa byose bigera kure ereja muri freedom civils of the money makumba subscribe matafasha champion hot jouer and malo desert hasta la vista.